Dubahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana ino mbonesha kure yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Nyuma y'imisi itari mike iheze hibonekeza imvura mu bibanza bitandukanye vy'igihugu, abanyeshure bo kwishure Ecofo Caritas Global School mu Gatumba ngo ntibashobora gushika neza ku mashure yabo kuko babanza guca ku biraro kubera imyuzurira y'amazi yateze. Nayo ngo imirongo imaze igihe yibonekeza mu kigo OBR kubagiye gutanga kuriha ibitasi ngo igiye guhera kuko bagiye kuzohora bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu kuriha. Ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze nongera ndabaha n'amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubamenyesha. Nyuma y'imisi mike iheze hariko haribonekeza imvura mu bibanza bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abanyeshure bo kuri Ecofo Caritas Global School bo mu Gatumba ngo ntiboroherwa kuja kw'ishuri kuko babanza guca ku biraro biturutse ku mazi yateze. N'inkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Mu gihe umwaka w'ishure umaze iminsi ibiri gusa utanguye, ishure Ecofo Caritas Global School riri mu Gatumba muri commune Mutimbuzi ryarakoze ikiraro kugira abanyeshure bahigira baronke uko bashika ku ishure bitabagoye. Urongoye ivyigwa kuri iryo shure Shimirimana Nestor aratumenyesha uko babigenjeje. Baciye tumbira ko twokora iki kiraro nkuko mubibona kugira abana boroherwe mu kuva kwibarabara bashika mu ishure. Ngira mwahaciye kuva kwibarabara ikiraro kirashika mpaka kw'ishure. Umva niho userukira imbere y'amategeko iryo shure yiyumviriye yuko yokora ico kiraro mu mvo yo kugira abana ntibahungabane mu vyerekeye ivyigwa, kuko ahantu bahora baca baja ahantu inyubako zari ziri baca mu mazi, mukamuzi nawe mu mazi yuko ari Rusizi rwari rwamenye usanzwe rurimo ibikoko. Muri iyo mvo yo kugira dukingira abo bana twiyumviriye yuko twoheba ayo mashure twari dufise tuza ngaha duca turakora iki kiraro. Shimirimana Nestor aranatumenyesha kandi intambamyi bahura nazo ngaho ku ishure ndetse n'ivyo basaba kugira babandanye bakora neza baronke n'umwimbu mwiza w'abanyeshure. Intambamyi zirahari kubera dusanzwe dufise igitigiri kininiya, ariko abana aho bakinira nkuko ari hatoyi, ariko turagerageza nyene kuvyemera uko nyene. Ico gituma mubona bamwe bariko baragenda hariya kugirayo sport ikindi kibuga mu mvo yo kugira turabe yuko abana byose vyoshoboka. Nico gituma twemera tukagenda kurondera ahandi ahantu bashobora gukinira. Twosaba leta nimba yoshobora nkuko mwagumye mumva mu binyamakuru yuko iryo digi ryokorwa kugira iryo didi rikozwe Rusizi ntirumene vy'ukuri tugasubira iyo twahora dukorera kuko hameze neza. Amashure menshi yo muri zone Gatumba akaba kenshi yama agira ibibazo byo guterwa n'amazi bigatuma umwaka w'ishure hamwe n'ivyigwa bihungabana. Tubandanya n'amakuru yacu. Imirongo yari maze igihe yibonekeza mu kigo OBR kubagiye kuriha ibitasi ngiye kugabanuka kuko bazohora bari habiciye ku buhinga ngurukana bumenyi. N'inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyanete. Gutondera imirongo miremire igitansi mu kigo OBR bigiye gukemurwa nkuko bimenyeshwa n'ubujejwe kumenyesha amakuru mu kigo OBR Stani Ngendakumana. Arabonye yuko twatanguje novuga nti programme nshasha, ubuhinga bushasha bwo kuriha amakori n'amatagisi ukoresheje ubuhinga bwa none, nivyo twita tele declaration na tele paiement des impôts. No kuvuga rero ubwo buhinga bwaje ari nk'inyishu kuri ico kibazo, aho usanga umuntu akoresheje ubwo buhinga na ca kitansi ashobora kukironka biciye muri ubwo buhinga nyene bwa none. No kuvuga abantu bose bariko barakoresha ubuhinga bwa tele declaration tele paiement no ngaha nyene wanyu muri BTV murabizi igitansi ucukironka biciye kuri ubwo buhinga nyene. Gusa ubwo buhinga twahereye ku badandaza banini nabo hagati, hanyuma tuja mu mashira hamwe atandukanye, ntibirashika
kuri novuga nti kuri ba bantu babadandaza bato abanyene bari ku mirongo usanga aje kuri 10, 20, 50 canke igihumbi kimwe ariko n'umwitwarariko udasanzwe bizoca muri tele declaration telepema n'umwitwarariko mu kigobere. Abandanya hamagarira abitura ikigobere kwijukira uburyo bwa none bakavavanura no gutonda imirongo. Duhamagarire rero abarundi n'abandi bantu banyamahanga ngaha anye basanzwe bakoresha navuga nti ubuhinga bwo mu kigobere bijukira ubwo buhinga bwa none bwa telepema tele declaration abatarabujako abandi nabo aba bato novuga nti aba banyeshure baja kuriha ivyerekeye amadiplome abandi bantu baja kuriha ivyerekeye amatestation atandukanye ko kenshi nibusanga batera novuga nti ubwinshi bw'abantu imirongo imbere y'ikigobere bakoreshe rimikash mu mabanke atandukanye canke bakaja muri za Ecobank ucuriha ubwo nyene ukacuronka igitansi nukuvuga baca wewe ukoresheje nka rimikash hariho inimero baca baguha hanyuma ukacuyizana muri service ukeneye werekana iyo nimero hanyuma bikaca bigenda neza. Ivyo biruko mu gihe akunze kwibonekeza imirongo minini y'abagiye kuriha mu kigobere n'igihe imbonesha kure BTV hashika imirongo ikaba yari minini. Tubandanya n'amakuru yacu urwego rujeje gukurikirana abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru sense gwakoranye aho rugiye kugira inama y'imisi 2 ngo muri iyo nama bakoze kwiga amakosa akogwa muri uwo mwuga bivugwa na Vestine Nahimana arongoye ubwo rwego. Lecture et validation du procès verbal de la réunion en assemblée plénière du CNC tenue le 10. Gusoma no kwimiza icegeranyo c'inama ya bose yabaye ku wa 10 Myandagaro 2023 guca hirya no hino amakosa yakozwe n'ibimenyesha amakuru muri aya mezi 3 aheze yo mu mwaka wa 2023 ushira 2024 aho ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa rigeze muri imyaka 3 y'ihangiro y'umwaka wa 2023 gushika 2025 kugabisha ibinyamakuru bica ku buhinga ngurukana bumenyi vyemerewe ariko bitagikora kugabisha ibinyamakuru bitarashira muri sense amategeko yavyo ngenderwako. Inama nkuru ishinzwe ibyo kumenyesha amakuru muri sense isubiye kwibutsa ko mu gutohoza no gukora amakuru neza nk'umunyamwuga bitegerezwa kuba umwitwarariko. Intumbero yacu ya misi yose no guhimiriza ibinyamakuru gukunda igihugu biciye mu kubaha amategeko no mu gutanga amakuru yizewe afitiye akamaro igihugu kugira twubake igihugu ciza kidashingiye ku gukwiragiza amakuru y'urwabo. Dans le traitement des informations crédibles et bénéfiques au public afin de bâtir un Burundi dépollué d'infox et de messages qui font l'apologie de la haine. Nta muntu n'umwe azosubira kuronswa uruhusha rwo gukora ibikorane mu gihe muri ico gikorane bizosabwa ko hatangwa amahera kugira kibe bivugwa n'ubushikiranganje w'intwaro yo hagati y'iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse. Ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Nyuma yuko igiteramo Connect Conference Africa catunganijwe na Apotre Mignone Kabera cahagaritswe ku munsi categerezwa gutangurira ko kigatera urujijo benshi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yaramenyesheje impamvu ico giteramo cahagaritswe. Nivyo hariho urushengero rwari rwasavye byo no kwita nk'ikorane mpuzamakungu ico bise Conference Internationale barasaba uruhusha. Hanyuma rero tumaze kwa urwo ruhusha baca batangura kwegeranya amafaranga ico bise ngo dîner de gala. Iyo dîner de gala bayishizemwo mu byo bari basavye kirimwo mugabo twabonye yuko urwo ruhusha rw'ico gikorane mpuzamakungu ariko rwabugururiye kugira batoza amafaranga. Umuntu umwe bamutoza amadolari 50, utanonse izo dolari 50 bagaca riha 200 vy'amarundi. Tukabonamwo rero ugwenge bakoze
bashaka kwisunga uruhusha twabahaye mugo bakeneye kudutwara na dukenya dusigaranye $2 cyangwa n'amarundi dufise bayegeranye bace bayavundisha ko murabona ko turiko turaraba abene igihugu b'abarundi nivyo barakunda Imana. Ubabwiye rero ukabafatira ku ijambo ry'Imana nutwo bari bafise mu nzu uragenda bakatugurisha twose ko bazi ko ari urukiza. Uno musi rero tuvuga tuti umuntu akeneye gusenga ntaja gutoza amafaranga. Iyaba bari abantu bari bameze neza bari kutubwira uwo mugambi bari bafise nawe nyene tukawurabira hamwe tukaraba ukungene wokogwa mugabo ibyo gutoza amafaranga tuvuga tuti ibirekura. Uwo mushikiranganji akavuga ko ata muntu numwe bazigera bemerera ko akora igikorane hano mu gihugu c'u Burundi habanje gutozwa amafaranga. Uno musi rero babo bagira ibikorane mpuzamakungu bya ibikorane byo mu gihugu hagati by'amashengero yo ngaha nta numwe twokwemera yuko agira igikorane ari uko yabanje gutoza amafaranga. Ntibikunda ntivyoshoboka kuko igikorwa ca mbere c'urushengero so gutoza amafaranga. Igikorwa ca mbere c'amashengero nico kwegeranya imitima y'abayoboke bayo mashengero kugira babereke kungene bazoja mw'ijuru bakoze neza bakore neza bagenzi babo. Mugabo twabonye yuko harimo ikintu cy'inyegeje cyo gushaka kudutwara udufaranga tugiramo. Ivyo rero ntawo favyemeye. Mwamenya ko ico giteramo cari gutangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 17 Nyakanga uno mwaka. Tubandanya n'amakuru yacu. Inanga ni kimwe mu bikoresho by'ibicurangisho byari bikomeye aho hambere kuko cyavugirizwa umwami ngo ndetse inanga ikaba iryosha imanza bivugwa n'umwe mu bakurambere yabigize nk'umwuga kuvuza inanga. Ni nkuru ya mugenzi wacu Angelique Rita Irakoze. Inanga cari igicurarangisho gikoreshwa mu birori bitandukanye, carakoreshwa no mu kuririmbira umwami kandi cyari gifise uko kivuzwa n'uburyo baririmba. Bivugwa na Torobeka Joseph umucuraranzi w'inanga w'aho hambere yanabigize n'umwuga. Inanga mu mico ya kera nicyo cyari gicurangisho cyari cambere n'ingoma zitaraza kuko inanga niyo yatanze ingoma kubaho. Inanga yavuga ibwami ufashe ikintu cy'igicurangisho cyo gusabisha gusaba inka atwara inanga. Hanyuma utagiye gusaba inka ari mu kibano mu muryango kuko cyari gicurangisho kavukira. Icyo gicurangisho ca mbere cyatanze ikembe, cyatanze umuduri, cyatanze n'ingoma bashaka. Haje mu kwezi kwa gatandatu umwimbo wabonetse twabaduke twaba twinshi wimbuye nabi wahamagara umuryango ugatanga umwaka bita kurya umwaka. Igihe uri kurya umwaka rero haba kuyaga ari umuryango wiwawe, haba kuyaga nimbuye duke sinzi ko uzomfasha mu kwezi kunaga. Hashitse nk'umushitsi w'icyubahiro uzi kuvuza inanga wamuvugiriza akananga. Cyari ikintu gihambaye cyane. Inanga umuco w'ikirundi. Cyane navugije umugabo mubo cyo mu Bufaransa. Uwo mugabo mubo ndavugije abazungu bavuga ati wewe nturi umurundi. Iyo nanga si ikirundi. Urumva bakwirikirana byo muri Afrika. Abanyarwanda bavuze inanga nabo nyene mugabo bakaririmbira hejuru, twebwe turirimbira hasi. Aho rero mu kirundi naho kwari kwanka gukoma inka mwitiro cyangwa ko mu mwami. Rero biye ko inanga yaryamisha umwami yahaze inturire ukavuza boro mwami wacu nyine. Uwo mucuraranzi arongera akavuga ko bitabujijwe ko abigeme n'abakenyezi bavuza inanga ko na kera biga kuzivuza ariko bakazivugiriza ahantu hikinze. Akavuga ko inanga itagifise agaciro cyane nka kera. Icyo banga nuko umukobwa yiga inanga byarazira kizira ko urabona ko uvuza inanga ateza kwicara ku kantu k'agasonga bugari bakita inkono ya bigondo cyangwa akantu wicara ko ushinze amavi. Umukobwa baravyiga ari umukobwa yariga hajya inanga n'umuziki uza mu matwi gushaka no kuryoherwa. Umukobwa arashobora kwiga inanga akama yivuza ari mu bihisi muga ntasere kuhabona kubera mugabo ukubyo utasere kuhabona bari wambaye impuzu z'igiti kandi zari nto cyane
byasaba ko yikenyera yarataye agaciro kuko ntibayikurikiranye ntabamenye icyo ari cyo ntibamenye icyo ari cyo iyo bamenye icyo ari cyo igicurangisho karanga k'uburundi kama. Uwo mucuraranzi w'inanga akaba yaragiye mu mahiganwa atandukanye mu bihugu bitandukanye, aho twavuga nk'Ububirigi, Amerika, Ubufaransa n'ahandi, aho hose akaba yaba uwa mbere mu kuvuza inanga. Amakuru yacu tuyasozere n'amakuru avugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Ujire Verne na Kimana. Mu guserukira igihugu intamba mu rugamba w'abigeme ije gufata urugendo werekeza mu gihugu ca Ethiopia, aho bagiye gukina inkino zibiri zo gukurakuranamwo mu gikombe c'isi kizobera mu gihugu ca Ethiopia ku magenekerezo ya 22 na 26 Nyakanga umwaka wa 2023. Umukinyi w'umugwi w'iserukira igihugu intamba mu rugamba Hussein Shabani Chabarara yarayafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Libya, aho agiye gushira umukono ku masezerano yo gukinira umugwi wa Al Tawoun Football Club mu gihugu ca Libya kiringo c'umwaka umwe. Hussein Shabani Chabarara akaba yahora akinira umugwi wa AS Kigali wo mu gihugu c'u Rwanda. Julian Nagelsmann yahoze amenyereza umugwi wa Bayern Munich aza kwirukanwa inyuma yo kutumvikana n'abarongozi b'uwo mugwi. Bivugwa ko ashobora kuba yamaze kumvikana n'uburongozi bw'ishirahamwe y'umupira w'amaguru yo guca Budagi kugira aze kumenyereza umugwi serukira igihugu wabo La Mannschaft asubirire Hansi Flick yahoze amenyereza uwo mugwi mu gihe hasigaye amezi 9 gusa igikombe ca Buraya gitangure. Nino kuri iyo nkuru duciye dusozera ano makuru yacu y'uno musi, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire ndabasubiriremwo ingingo nkuru uzari ziyagize. Nyuma yuko hamaze imisi hibonekeza imvura mu bibanza bitandukanye bigize Uburundi, abanyeshuri bo kuri Ecofo Caritas Global School mu Gatumba ngo ntiboroherwa kuja kw'ishure kubera ko baca ku kiraro biturutse ku mazi yiretse. Nayo ngo imirongo miremire yahora yibonekeza ku batonda baja kuriha ibitasi mu kigo Obere ngiye kugabanuka kuko bazohora bariha biciye ku buhinga ngurukana ubumenyi. Ndabashimire rero mwebwe mwese mweko muradukurikirana, shimire abo bose badukurikirana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi, mugira n'ibihe vyiza mubanye no mu vyanyu, murakoze.